Umwiriwe neza bakundwa bene data nshuti zanje muri ngaha n'abariko baradukurikiranira kumbonesha kure. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dufate umwanya ikiyago cyo mu buryo bw'impwemu, tuyage ku ijambo ry'Imana, gutyo turonke ugutahura ugusobanukirwa gukwiye, ugutahura umugambi w'Imana wose, integuro y'Imana yose ihwanye n'uyu munsi w'iherezo. Ngomba gusoma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 umurongo wa 16 kugeza ku w'17. Aha tubwira uku gukurikira. Munyihanganire. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi ca Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi ikinyenyeri g'ikibibatsi cyo mu gaturuturu. Kandi mpwemu bo na wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino. Kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ese Imana yohezagira ijambo ryayo mu bugingo bwacu, kandi ubugingo bwacu ibuhezagire biciye mu ijambo ryayo, itwemerere no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cyacu cyo muri uyu mwanya ni ibanga ry'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo n'umugeni wiwe bahamagarira mu nzu yiwe ku munsi w'iherezo. Aha mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 umurongo wa 17 turahabona umuhamagaro w'umukwe, kandi vyongeye hari n'umuhamagaro w'umugeni. Umuhamagaro w'umukwe ni umuhamagaro wa mpwemu yera. Umuhamagaro w'umugeni nawo ni umuhamagaro w'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero murabona ingene ngaha mpwemu bo n'umugeni bahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakire ku mazi y'ubugingo ku buntu. Aha turahafise umuhamagaro wa Yesu Kristo muri mpwemu yera ahamagara biciye mu mumarayika n'umwe wiwe ku munsi w'iherezo, nk'uko kandi umuhamagaro wa Kristo muri mpwemu yera muri buri gihe wabaye umuhamagaro wa Yesu Kristo muri mpwemu yera, ariko awukora biciye muri buri mumarayika ntumwa, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe bo muri buri gihe, abikorera mu kibanza cyashikirijwemo buri gihe. Muri ico kibanza haba hari abatoranijwe n'Imana, abana b'imfura b'Imana, bari kumviriza ijwi rya Kristo, bakakira ubutumwa bwiwe, bakinjira bakaba abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga bari kuba abagize uruhongore rw'umwami Yesu Kristo, aho Kristo biciye mu mumarayika ntumwa muri buri gihe yari kuba ariko araragira intama ziwe. Kristo muri Yohana mutagatifu ikigabane c'icumi umurongo wa 14 kugeza ku wa 16 aravuga ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi intama zanje, n'izanje ziranzi, nk'uko data anzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Mfise kandi n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, ni ukuvuga zitari izo mu ruhongore rw'Abaheburayo. Izo nazo nyene birankuye kuzija imbere nkazizana, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Nimurabe ingene zumvise ijwi rya Kristo, intama zo mu ruhongore canke zo mu mukuku wo mu banyamahanga, arizo zari guhamagagwa zikegeranywa zigashirwa mu ruhongore rwa Kristo,
aho kristo yari kuba ariko araragirira intama ziwe. Ivyo byagumye biriko biraba uva mu gihe uja mu kindi biciye muri buri mumarayika ntumwa uwo kristo yariko aravugiramwo, ariko arahamagara yegeranye intama ziwe. Mbega yariko azegeraniriza he? Yariko azegeraniriza mu ruhongore rwiwe, ni ukuvuga mu ruhongore rw'umwami Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe, ariryo uva mu gihe uja mu kindi ryagiye rirakura. Uko kristo yaguma ariko arahamagara yegeranye intama ziwe zo kuva mu gihe uja mu kindi. Rero murabona ingene uva mu gihe uja mu kindi, kristo yari ari muri buri mumarayika ntumwa ariko arahamagara yegeranye intama ziwe muri buri gihe, mu kibanza cyashikirijwemwo buri gihe. Kandi hamaze kurangira intambuko ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kristo kugeza n'ubu aracafise intama ngaha ku isi mu banyamahanga. Izo nazo nyene ategerezwa kuzija imbere akazizana, kandi zizokumva ijwi ryiwe. Hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Uyo mukuku nk'uko twamaze kubibona no mubiri w'ibanga wa kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ku munsi w'iherezo barahamagagwa intama za nyuma z'umwami kugira ngo zishigwe mu ruhongore rw'umwami, kandi izishigwa ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu ruhongore rw'umwami, ni ukuvuga mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, igikorwa cya kristo, umuhamagaro wa kristo wakora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, uwo muhamagaro uzoba uriko urakorerwa mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Ahazoba hari intama zizoba izigize igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu kiringo kinini cy'ubwami. Gutyo rero izo ntama zizoba mu ruhongore rw'umwami mu gice ngirakamaro cyane cy'urwo ruhongore, aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Vyongeye kandi ni igihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ari wo mubiri w'ibanga wa kristo, ni ukuvuga ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo. Kandi uwo muhamagaro nyene uranatangwa n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, umugeni w'umwami Yesu Kristo. Iryo shengero rigaha uwo muhamagaro uwo wese afise inyota kugira ngo aze yakire ku mazi y'ubugingo budashira ku buntu. Gutyo rero bakaronka amahirwe abanyamerika Latine na Karayibe, amahirwe yaba yo kumviriza mpwemu wa kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ndetse n'amahirwe yo kumviriza ishengero ry'umwami Yesu Kristo risizwe na mpwemu yera. Abo babiri bariko barakora umuhamagaro, bahamagara ikiremwa muntu cyose. Ubwa mbere harahamagagwa abatoranijwe biciye mu ijwi rya kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Hanyuma naho turabona ko habaho amahirwe ku banyamerika Latine na Karayibe bose, amahirwe yo kumva ijwi rya kristo ku munsi w'iherezo, bakaronka amahirwe yo kwinjira mu nganji y'ubwiza y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Gutyo kandi bakaronka n'amahirwe yo kwakira ubugingo budashira buvuye ku mwami Yesu Kristo. Bariko barizera umukunda wacu umwami Yesu Kristo n'igikorwa ciwe gihwanye n'umunsi w'iherezo. Aho kandi n'igikorwa cya kristo cyo mu kuza kwe kwa mbere kiramenyekanishwa, kugira ngo gutyo bose bamenye yuko kristo yamaze kuriha ikiguzi cyo gucungurwa kwacu hariya ku musaraba i Karuvariyo, ko yatwogesheje amaraso yiwe y'igiciro hariya ku musaraba i Karuvariyo. Kandi kugeza ubu hasigaye gusa kw'ikiremwa muntu, ko umuntu yakira icyo gikorwa cya kristo cyakorewe ku musaraba i Karuvariyo, kugira ngo umuntu gutyo yoze ibyaha by'uwo mu maraso y'umwami Yesu Kristo, umuntu aheza atsindanishirizwe, hanyuma yezwe. Abatoranijwe rero bakire mpwemu wa kristo, gutyo muri bo hakoreke ukuvuka ubwira kabiri. Rero nimurabe ingene kristo ku munsi w'iherezo muri mpwemu yera yari kuzoba ariko arakora umuhamagaro wa nyuma, ariko araha amahirwe ibiremwa abantu, ayatangira muri Amerika Latine na Karayibe. Aho niho mpwemu n'ijwi rya mpwemu niho ryumvikanira ku munsi w'iherezo. Kandi vyongeye harumvikanira n'ijwi ry'umugeni, kuko mpwemu ubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi uwugomba, uwufise inyota naze, uwugomba, kuko umuntu wese arafise amahitamo yiwe. Uwugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu, yakire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi w'iherezo kubw'ubugingo budashira.
Muri Amosi ikigabane c'8 umurongo wa mbere haratubwira ko hazobaho inzara ku isi, atari inzara y'umutsima canke inyota y'amazi, ahubwo inzara n'inyota vyo kumva ijambo ry'Uhoraho, ijambo ry'Imana. Kuko nk'uko umubiri wacu ufadika wumva inzara y'ibifungurwa bisanzwe, imfungurwa zifadika, n'ubugingo bwacu nabwo burumva inzara y'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Ubugingo burumva inzara y'ijambo ry'Imana, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Niko Imana itubwira mu gusubira mu Vyagezwe ikigabane c'8 umurongo wa 3. Kandi n'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo arabisubiramwo muri Matayo mutagatifu ikigabane ca 4 umurongo wa 4, no muri Luka mutagatifu ikigabane ca 4 umurongo wa 4. Ni ukuvuga yuko muri ivyo bibanza bibiri tuhabona Kristo ariko arongera gusubiramwo bundi bushasha, ati umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ijambo riva mu kanwa k'Imana, ijambo riva mu mumarayika ntumwa, umumarayika ntumwa w'Umwami Yesu Kristo, wo kuva mu gihe uja mu kindi. Uhereye kuri Pawulo mutagatifu ugashitsa ku mumarayika w'Umwami Yesu Kristo, muri buri gihe harabayeho inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Iryaje biciye mu kanwa k'Imana, ryaje biciye mu ntumwa y'Imana muri buri gihe. Rero ubonaho ku munsi w'iherezo inzara ihari yo kumva ijambo ry'Imana, ni inzara yo kumva ijambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana, riva mu mumarayika ntumwa w'Umwami Yesu Kristo, ariko kanwa k'Imana, akanwa ka Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Nk'uko kanwa ka Yesu Kristo muri buri gihe yabaye umumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Nico gituma mu gusubira mu Vyagezwe ikigabane ca 18 umurongo wa 15 kabandanya hatubwira uku gukurikira: uwuvugishwa n'Imana ameze nkanje. Uyu ni Mose yari karavugira ngaha. Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe, mubi wanyu azaba ari we mwumvira. Ni kubera ko avuga atazaba ari we mwumvira, kuko umuvugishwa Imana ihagurukije muri buri gihe no muri buri kiringo kinini, uwo abara akanwa k'Imana ko mw'ico gihe canke ico kiringo kinini. Aho rero muri we haba hari ijambo ry'Imana rije ku bantu. Nico gituma azaba ari we mwumvira. Abantu bariko baramwumviriza bazoba bariko barumviriza ijwi ry'Imana ryo mw'ico gihe. Rero aravuga ati, bizoba nk'uko mwabisavye Uhoraho Imana yanyu muri Horebu kuri wa munsi mwari mukoranya, aho mwavuga muti ntidusubire kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu no kubona ujya muriro uhambaye, ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati, ivyo bavuze babivuze neza, ati nzobahagurukiza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. Ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Nihe Imana ishira amajambo yayo mu kanwa k'umuvugishwa yo irungitse mu bantu. Abantu benshi barifuza kumva ijwi ry'Imana, ariko ntibagiye baratahura ko ijwi ry'Imana riba riri mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana ntumwa w'Imana ituma mu gihe abo bantu baba bariko barabamwo. Kugira ngo rero abantu bumve ijwi ry'Imana, ico bategerezwa kubona ni umumarayika ntumwa w'Umwami Yesu Kristo wo mu gihe umuntu aba ariko arabamwo. Kandi ukumviriza uwo mumarayika ntumwa, aho rero abantu baba bariko barumviriza ijwi ry'Imana, ijwi rya Yesu Kristo. Ariko aratubwira ibintu twebwe dutegerezwa gutahura mu gihe twemerewe kubamwo. Ibintu byose Imana itegerezwa kutubwira twebwe ibivuga biciye mu kanwa kayo, biciye mu muvugishwa irungika, mu gihe buri mwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana aba yemerewe kubamwo. Rero nimuraba ingene ngaho Imana ibandanye ivuga, iravuga iti, nawe azobabwira ivyo ndamugeze vyose. Mbega uwo muvugishwa azovuga iki? Ibintu vyose Imana imutegetse kubwira abantu. No kuvuga azoba ariko arababwira ubutumwa buhwanye n'ico gihe, ariko arabamenyesha ibintu vyose Imana ishaka kumenyesha abantu bayo muri ico gihe. Mbega Imana ibandanye ivuga gute ku bavuga yuko batitaho, batarazwa n'ishinga kumva uwo muvugishwa, ubutumwa bw'uwo muvugishwa? Abatarazwa n'ishinga kumva ubutumwa, ijwi ry'uwo muvugishwa, abo ntibarazwa n'ishinga kumviriza ijwi rya Kristo, ijambo ry'Imana ryashyizwe mu kanwa k'uwo muvugishwa. Mbega none inkurikizi ziba izihe kuri abo bantu? Imana iravuga iti, kandi ubutazokumvira amajambo yanje wazovuga mu izina ryanje nzobimuhora. No kuvuga yuko uwo muntu azotegereza kubibazwa imbere y'Imana mu mwanya kanaka.
kandi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 3 umurongo wa 18 kugeza ku wa 23 haratubwira hati kandi umuntu wese atazokumvira uwo avugishwa n'Imana kandi uwo wese atazokumva amajambo yanje wazovuga mu izina ryanje nzumurandura azorandurwa mu bantu, no kuvuga ko uwo muntu ahomba uburenganzira bwo kuwo mu bantu b'Imana, kandi mu yandi majambo uwo muntu ahomba uburenganzira ku bugingo budashira, ahomba amahirwe Imana iba yaramuhaye yo kubaho ibihe bidashira, kuko utumviriza ijwi ry'Imana uwo ntagira uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira. Nicyo gituma Kristo yavuze ati amajambo yanje ni mpwemu n'ubugingo, kandi uwumva amajambo yanje akizera uwantumye uwo afite ubugingo budashira kandi ntazoshyirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashyitse mu bugingo. Murabona ingene ari ingirakamaro kumviriza ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo, ijambo rya Yesu Kristo. Byongeye kandi byaranavuzwe igihe kimwe, igihe Yesu Kristo yariko arigisha, umugore umwe arahaguruka muri uwo mugwi mu ikoraniro hagati mu bari ko baramwumviriza, aravuga ati hahigwa inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Kristo nawe aramwishura ati cyane cyane hahigwa bumva ijambo ry'Imana, kuko aho niho haba amahigwe, aho haba umugisha w'Imana w'ubugingo budashira kuri abo bose bumviriza ijwi ry'Imana, bakakira Kristo nk'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, bakaronka mpwemu wa Yesu Kristo, gutyo bakavuka ubugira kabiri nk'uko Kristo yavuze ko vyategerezwa kuba kugenda mu buzima bw'umuntu kugira ngo umuntu aheze yinjire mu bwami bw'Imana canke mu bwami bw'ijuru, kugira ngo umuntu yinjire abe uwugize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kuko umuntu ntiyoshobora kuvuga ati ngomba kwifadikanya n'ishengero rya Yesu Kristo, ivyo ntacyo bishikako, ntacyo bikora. Umuntu ategerezwa kuvukira mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo avyawe n'amazi na mpwemu, nk'uko kugira ngo wewe ube uwo mu muryango wawe, wewe wategerejwe kuvukira muri uwo muryango uvyagwa na papa na mama. Gutyo nyene kugira ngo n'umuntu abe uwo mu muryango w'Imana, abe uwo mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abe uwo mu nzu y'Imana, wewe utegerezwa kuvuka ubugira kabiri ukavyagwa n'amazi na mpwemu. Wewe utegerezwa kwizera ukuvugwa k'ubutumwa bwiza, ukakira Kristo nk'umukiza wawe, ukoza ibyaha vyawe mu maraso ya Yesu Kristo, gutyo ukaronka mpwemu wiwe yera. Uko niko rero wewe winjira mu nzu y'Imana, niko winjira mu muryango w'Imana, kugira ngo ugaragare nk'umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa w'Imana, ugaragariye mu bwami bw'Imana, mu nzu y'Imana, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero turabonye iri banga ry'ingene umuntu yinjira mu nzu y'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Umwanditsi wa Zaburi Dawidi yavuga yuko icyifuzo ciwe cyari uko yoba mu nzu y'Imana iminsi yose y'ubuzima bwiwe, kandi we yavuga ko yifuza ko yoba ari mu bibanza byo hanze by'inzu y'Imana. Rero nimurabe uwo yabaye uwo mu ntambuko yo mu gibanza cyo hanze cy'inzu y'Imana. Hanyuma ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iyi myaka 2000 imaze guhera, yagumye iri kirahera no mu kiringo kinini cy'ubuntu. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo aho ryari riri mu kibanza cy'ahera cy'inzu y'Imana cy'umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, kandi icyifuzo kuri abo bose bo mu ntambuko ndwi z'ishengero ryo mu banyamahanga mu kiringo kinini cy'ubuntu, icyifuzo cyabo kwari uko boba mu nzu y'Imana mu kibanza cy'ahera. Ariko ubu naho icyifuzo cy'abatoranijwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka cyari icy'uko baba mu nzu y'Imana, ariko bakaba bari mu kibanza cy'ahera cyane cy'inzu y'Imana, kandi aho niho bariko barahamagarirwa begeranyirizwa abatoranijwe bose kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Bahamagagwa begeranywa n'umukundo wacu umwami Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, bikora biciye mu mumarika ntumwa wiwe, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, ariko arabashyira mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Iki nicyo gikorwa kiriko kirakorerwa muri Amerika Latine na Karayibe. Nicyo kibanza cyatoranijwe n'Imana, cyacaguwe n'Imana kugira ngo Imana ikoresheje abanyamerika Latine na Karayibe yubaka ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Rero Amerika Latine na Karayibe
hafise abatoranijwe abo ku munsi w'iherezo bari kuzohamagarwa bakegeranywa bagashyirwa mu gihe cy'ubugira rikomeza imfuruka mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Abanyamerika Latine na Karayibe nibo bari kuzoba ku munsi w'iherezo bariko barumviriza ijwi rya Yesu Kristo ryumvikana nk'ijwi rirenga ry'inzamba, ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arahamagara yegeranya abatonejwe biwe, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Nico gituma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11 ijwi rya Kristo ku munsi w'iherezo, no kuvuga ku munsi w'umwami, rirumvikana nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Haravuga hati ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, niko Yohana mutagatifu atubwira, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? Ni umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Ku munsi w'iherezo, ku munsi w'umwami, arico kimpumbi kigira indwi, niho ijwi rya Kristo ryumvikana nk'ijwi rirenga ry'inzamba, no kuvuga ijwi rya Kristo ryumvikana nk'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Iryo ni ijwi rirenga ry'inzamba, kandi ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwo burimwo uguhishurirwa kw'Imana kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ariko arahamagara yegeranya abatonejwe biwe bose akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba ku munsi w'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe, kandi ariko arabashyira mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami. Nico gituma murabona umuhamagaro wa Kristo ku munsi w'iherezo ari uwo munsi twebwe turiko turabamwo. Uwo muhamagaro ubera mu nzu y'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu ntambuko y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, mu ntambuko y'ikibanza cy'ahera cyane cy'umubiri w'ibanga wa Kristo, mu iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Aho niho Yesu Kristo yari kuzoba ari ku munsi w'iherezo, nk'uko we yari ari mu nzu yiwe mu ishengero ry'iwe mu bihe byarenganye, ahari muri buri gihe, muri buri ntambuko y'ishengero ry'iwe, kandi yari ahari agaragariye muri buri mumarayika ntumwa ariko arakora umuhamagaro wo muri buri gihe. Kandi mu yandi majambo, muri buri gihe harumvikaniye ijwi rya Kristo, inzamba y'Imana yo muri buri gihe. Ubu naho ku munsi w'iherezo humvikana inzamba y'iherezo, iri jwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ariko arahamagara yegeranya abatonejwe biwe bose, ariko arabamenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo. Murabona ko mu nzu y'Imana ko ariho hakorerwa umuhamagaro wa Kristo, akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, akora uwo muhamagaro biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Mu nzu y'Imana, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu ntambuko y'ikibanza cy'ahera cyane, niho Kristo yari kuzoba agaragariye. Umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe niho yari kuzoba agaragariye. Aho no kuvuga Kristo muri mpwemu yera, ariko aragaragaza ubukozi bwa Yesu, ariko aragaragaza n'ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ariko agaragaza n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, abugaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe kuri uyu munsi w'iherezo, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arahamagara yegeranya abatonejwe biwe akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, no kuvuga akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kuko ijwi rirenga ry'inzamba n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ni inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, iriko irahamagara yegeranya abatonejwe biwe bose kuri uyu munsi wa nyuma muri Amerika Latine na Karayibe, nk'uko biri mu mugambi, mu nteguro y'Imana yagenewe uyu munsi w'iherezo. Turabonye ubukozi bw'umuhamagaro wa Yesu Kristo n'umugeni wiwe babikorera mu nzu yiwe ku munsi w'iherezo. Murabona ubukozi bw'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo n'umugeni wiwe ni ubukozi bwa Yesu Kristo, ubukozi bwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, ubwo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, uwo akoreramwo ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, hamwe n'ubukozi bwa Eliya nabwo ku ncuro igira gatanu. Ubwo n'ubukozi butatu bwari kuzoba bugaragariye ku munsi w'iherezo, mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kugira ngo ahamagare yegeranya abatonejwe biwe mu nzu y'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu kibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Uko rero niko umuhamagaro wa Kristo, umuhamagaro wa mpwemu yera ukorwa biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, niko wari kuzokumvikanira ku munsi w'iherezo, kandi
mwemu bo n'umugeni, mwemu biciye mu mumarayika ntumwa wiwe hamwe n'umugeni, no kuvuga ishengero ry'umwami Yesu Kristo, barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Hariho amazi y'ubugingo budashira mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, hariho amazi y'ubugingo budashira mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo. Nk'uko muri Yerusalemu musha tubona ko ku ntebe hava uruzi rw'amazi yera, amazi y'ubugingo. Mu byahishuriye Yohana 22 umurongo wa mbere ukabandanya haravuga hati, anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'ikirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi. Nihe hava urwo ruzi rw'amazi y'ubugingo? Ni ku ntebe y'Imana. Rero ivyo ubu birishushanyiriza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'intebe y'umwami Yesu Kristo, mw'ishingiro ryiwe, mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kandi aho ku ntebe y'umwami Yesu Kristo, mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, niho hava uruzi rw'amazi y'ubugingo budashira ku batoranijwe n'Imana bose. Aho niho hari kuzoba hari ku munsi w'iherezo Yesu Kristo muri mpwemu yera ahari, ariko araduha amazi y'ubugingo budashira, kugira ngo gukikiremwa muntu cyose, umuntu wese aronka amahirwe muri iki gihe cya nyuma, amahirwe yo kuronka ubugingo budashira, nk'uko no mu bindi bihe naho byarenganye byagenze. Rero ubu turi mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Turi mu gihe aho abatoranijwe b'Imana bazoronka umwuzuro wa mpwemu w'Imana, nk'uko biri mu isezerano rya Kristo. Rero murabona abatoranijwe n'Imana iyo bizeye Yesu Kristo nk'umukiza wabo, hanyuma barakira bararonka mpwemu wiwe yera, gutyo bakavuka ubugira kabiri, bakavyagwa n'amazi na mpwemu, gutyo barinjira mu bwami bw'Imana. Kandi ku munsi w'iherezo bazoronka umwuzuro wa mpwemu w'Imana. Uwo mwuzuro uzoba ugaragariye mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, kuko ku ntebe y'Imana hava uruzi rw'amazi y'ubugingo budashira. Kandi mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, aho hazova uruzi rw'amazi y'ubugingo budashira. Urwo ruzi rushushanya uruzi rw'amazi y'ubugingo budashira ruzoba ruri muri Yerusalemu musha. Rero turashobora kubona ingene mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka hishushanyiriza ibyo byose bizoba biri hariya ku ntebe y'umwami Yesu Kristo muri Yerusalemu musha, kandi harishushanyiriza ibintu byose biri ku ntebe y'Imana mu ijuru. Rero igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo cyahuriranye na Amerika Latine na Karayibe. Aha ariko harubakwa ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo hakoreshejwe amabuye mazima, ibiremwa abantu abanyamerika Latine na Karayibe, abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa, kandi bakaba baratoranijwe baramenywe kera kugira ngo bazoba bagize icyo kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo. Nicyo gituma kuri uyu munsi w'iherezo bazokumva ijwi ry'umwami Yesu Kristo, ijwi rya mpwemu yera ririko rirabahamagara ribegeranye, iryo jwi rirenga ry'inzamba munsi y'ubukozi bwa Yesu Kristo ubwo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, uwo akoreramwo ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Gutyo rero uko niko ubukozi bw'umuhamagaro wa Yesu Kristo, niko iryo banga ry'umuhamagaro wa Yesu Kristo n'umugeni wiwe babikorera mu nzu yiwe ku munsi w'iherezo, niko iryo banga rikoreka. Kandi haraheza hakuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, hakuzura igitigiri cy'abagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kugeza n'ubu turacyari mu muhamagaro w'ijuru rirenga ry'inzamba, kuko kugeza n'ubu ntiharuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, ariko umuhamagaro ubandanya ushika mu matwi no mu mitima y'abanyamerika Latine na Karayibe muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama bakira uwo muhamagaro mu bugingo bwabo, binjire mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami, binjire mu gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe.
gutyo rero ubukozi canke ibanga ry'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo n'umugeni wiwe babikorera mu nzu yiwe ku munsi w'iherezo. Ubwo bukozi bukogwe hamenyekanishwe iri banga rimenyeshwa abatoranijwe n'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Murabona ni bangahe bari bazi ku muhamagaro wa mpwemu n'umugeni ku munsi w'iherezo ko wari kuzoba ari umuhamagaro wa mpwemu yera ukogwa biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, kandi hagati mu mugeni w'umwagazi w'intama niho hari kuzoba hari ko harava uwo muhamagaro. Kandi umumarayika w'umwami Yesu Kristo afise impwemu ya Kristo yari kuzoba ariko araba igikoresho cya Kristo ku munsi w'iherezo kugira ngo habe uwo muhamagaro. Kandi uwo muhamagaro wari gukwira hirya no hino biciye mu mavideo, biciye mu makasete, biciye no mu bitabo vyanditswe bigasohogwa, no mu bundi buryo butandukanye bwari kuzokoreshwa kuri uyu munsi w'iherezo kugira ngo uwo muhamagaro ushikira abatoranijwe b'Imana bose muri Amerika Latine na Karayibe yose. Kandi hagize n'uwoba ari hanze y'uwo mugabane, iyo kontine ya Amerika Latine na Karayibe, ariko akaba afite izina ry'iwe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, uwo muhamagaro abo nabo nyene urabashikira ahariho hose boba bari. Twarashitse ku munsi w'iherezo, twarashitse mu gihe cy'umuhamagaro wa mpwemu yera n'umuhamagaro w'umugeni w'umwagazi w'intama. Kandi mwe mubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo budashira ku buntu. Ayo n'amahigwe Imana irikiraho abanyamerika Latine na Karayibe bose iyo baha kuri uyu munsi w'iherezo. Ari uwo munsi twebwe turiko turabamwo. Turabonye ibanga ry'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo hamwe n'umugeni wiwe, umugeni w'umwagazi w'intama. Umugeni w'umwami Yesu Kristo no kuvuga ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Uwo muhamagaro ubera hehe? Mu nzu y'Imana ku munsi w'iherezo. Kandi ibi biriko bibera hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe kuri uyu munsi w'iherezo. Turi mu gihe aho ibanga ry'umuhamagaro wa mpwemu yera, umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo n'umugeni wiwe, aho iryo banga ririko rishikirizwa mu nzu y'Imana, no kuvuga mu mubiri w'ibanga wa Kristo, mu ntambuko ishikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe kuri uyu munsi w'iherezo. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe kuri uyu muhingamo, ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo n'umugeni wiwe babikorera mu nzu yiwe ku munsi w'iherezo. None ni bande bari kuzokumviriza uwo muhamagaro bakitaba bakinjira mu ruhongore rw'umwami mu mubiri w'ibanga wa Kristo? Bari hehe abo bantu? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe, turiko turitaba umuhamagaro wa Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, kandi turiko turinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Twarumvise umuhamagaro wa Yesu Kristo, umuhamagaro wa mpwemu yera ukogwa biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi ubwo ni ubutumwa, umuhamagaro ubutumwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ubutumwa rishira abanyamerika Latine na Karayibe bose kuri uyu munsi w'iherezo. Ubu ni ubutumwa bw'umugeni w'umwami Yesu Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, kuko ubu ni ubutumwa bw'umwami Yesu Kristo muri mpwemu yera ubwo atanga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose kuri uyu munsi w'iherezo. Iri ni ijwi rirenga ry'inzamba, kandi iyi ni inzamba y'iherezo. Iyi ni inzamba y'Imana, ariyo ku munsi w'iherezo yari kuzoba iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe b'Imana bose kugira ngo hanyuma hace haba izuka ry'abapfiriye muri Kristo, hanyuma naho habe uguhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima. Rero bakundwa nshuti bene data, turi mu gihe cy'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Tubandanye twumviriza ijwi ryiwe, kandi uko tugenda turumviriza ijwi ryiwe, amabanga yose yo mu bwami bw'Imana ahwanye n'umunsi w'iherezo, arivyo ibi bintu byose bitegerezwa kubera ku munsi w'iherezo. Ayo mabanga azomenyekanishwa, azokugurugwa, muzoyahishurirwa mwebwe, kandi muzogenda murayatahura uko Kristo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe kuri uyu munsi w'iherezo
uko aba ariko arayamenyekanisha yatumenyesha ayabamenyesha mwebwe mu mubiri w'ibanga wa kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami n'igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo. Kuba turiko turumviriza ijwi rya Yesu Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe kuri uyu munsi w'iherezo, nukuba turiko turumviriza ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo, inzamba yasezeranywe kwivugira kuri uyu munsi w'iherezo igahamagara ikegeranya abatoranijwe n'Imana bose. Kandi ibi biriko bibera muri Amerika Latine na Karayibe. Ni ukuvuga yuko umuhamagaro uri kukomoka muri Amerika Latine na Karayibe, mu rurimi rw'abanyamerika Latine na Karayibe aricyo Kiespanyol, kuko benshi muri bo abanyamerika Latine mu bihugu byose bavuga Kiespanyol, uretse gusa ibihugu bimwe bimwe nka Brazil n'ibindi bihugu bimwe bimwe bike byo muri Karayibe. Ariko ururimi rw'abanyamerika Latine na Karayibe, ururimi rwabo nyamukuru ni Kiespanyol. Kandi muri urwo rurimi ijwi rya Yesu Kristo ryari kuzokumvikanira muri kino gihe cya nyuma, ririko rirahamagara ryegeranya abatoranijwe biwe. Iri ni ijwi rya Kristo, ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo. Ni ijwi ry'umukwe, ijwi rya mpwemu yera ku munsi w'iherezo ryumvikanira hagati mu banyamerika Latine na Karayibe. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane kuba nari kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'ubukozi ibanga ry'umuhamagaro w'umwami Yesu Kristo n'umugeni wiwe. Uwo muhamagaro ubera mu nzu yiwe ku munsi w'iherezo. Ese Yesu Kristo ari mu nzu yiwe, ari mu kibanza cyahera cyane cy'inzu yiwe? Ese yoduhezagira twese akaduhezagiza imigisha yasezeraniwe uwo munsi w'iherezo yasezeraniwe abatoranijwe biwe? Kandi vuba abatoranijwe biwe bose basigaje gushika mu nzu yiwe, mu nzu ya Kristo, bumve ijwi rya Kristo ariko arabahamagara baze mu nzu ya Kristo, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, gutyo huzura igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana. Kandi vuba cyane abatoranijwe b'Imana bose duhindugwe, tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ese imigisha ya Yesu Kristo yoba kuri umunsi wo muri mwebwe. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Mubandanya mugira umunsi cyangwa umuhingamo wuzuyemo imigisha ya Yesu Kristo. Kubaza kuba mwijoro isaha 12 zo ku mugoroba bari mu kindi kibanza tuza kuba turimwo. Isaha 1:30 byo ku mugoroba mu kibanza gikurikira hariya mu mugwi wo muri Canada Blanca. Turaza kubonanira hariya bundi bushasha kugira ngo tubandanye twumviriza ijwi ry'umukwe, ijwi rya mpwemu yera kuri uyu munsi w'iherezo. Rero Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibahe umugisha, ibarinde. Hamwe natwe bundi bushasha Revera Roberto Monsibaez kugira ngo abandanye. Imana ibandanye kubaha umugisha mwese.